Indirimbo y'uno munsi Kisora, umuririmbyi Mike Brandt, umusobanuzi Bavale Translator nkuko bisanzwe. Inshuti zanje kenshi murambwira ko guhera uyu munsi ntazigera nsubira kubabara. Mba numva no bizera ariko mfite amakenga kandi hari impamvu. Gerageza mu nyishuri ikibazo canje. Nindazomenya kunyibagiza. Mumbwire impamvu yanje imwe gusa iyo kubaho. Gerageza mubimbwire. Nindazomenya, ego nindazomenya. Mwe nshuti zanje mugerageze gutegera ko umukobwa umwe wenyene gusa wo kw'isi ashobora gutuma nongera nkababara. Mu byo natakaje byose ndazi yuko ntazogaruka. Rero gerageza mubimbwire. Nindazomenya gusubira kumpa ibindi byishimo. Mbwira, niwe wenyine nari mfise kuri iyi si kandi adahari ubuzima bwanje bwose ndazi ko atabyishimo bibaho. Mwebwere inshuti zanje izuba ribaha umuco mugatangira kuvuga ngo umunsi umwe nzosohoka mve mu iki gitutu. Rimwe mba numva no bizera ariko umutima wanje ugacika intega kubera ko ikibazo canje kiguma buri munsi nta nyishu gifise. Nindazomenya kunyibagiza by'ukuri. Mumbwire impamvu yonyene yanje yo kubaho. Gerageza muyimbwire. Nindazobimenya. Kisora niyo ndirimbo. Umuririmbyi ni Mike Brandt, umusiguzi ni Bavale. Ninde muntu azoshobora kumpa ibyishimo ko ari wowe wenyine nari mfise kuri iyi si. Gusa ntiwibagire gukora subscribe kuri YouTube channel Bavale Translator. Ati adahari ku isi ubuzima bwanje sinshobora kumenya ko ibyishimo bibaho. Rero nindazomenya kunyibagiza by'ukuri. Mubimbwire impamvu yonyene yo kubaho. Gerageze muyimbwire. Indirimbo yari Kisora.